ububiko ngo burajamwo kura none bubika ahantu hatabona hageze mu ijoro uja kubitora bitora hatabona erega kura si ukuvuga yuko icifata ikasi nisanganya y'abashaje ibubiko amamagaze ari no kura nyene ahubwo umuntu aciye kura wewe mu ijoro bitora gute uhava utora n'ibitari irajamo uwagutumye iki kibazo yaguhenze ntabyazi si umusirikare kura irajamo mu magazi. Itangazo ryerekeye umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare. Urwego rwo kw'inabansi bw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi kumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2026 guhera igihe cy'isaha 1 z'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura rwavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga komine ya Mugere. Ibyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57 harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartie amwamwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratokombera. Naho iryo sanganya ryashitse, urwego rwo kw'inabansi bw'u Burundi ruramenyesheje abene gihugu bose yuko naho gwatakaje ivyo bikoresho u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nkuko vyari bisanzwe biri. Urwego rwo kw'inabansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya, ryongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rwo kw'inabansi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize ubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Cambere nacishure Mireye yabajije ati ko isanganya tuvuga ko ryavuye ku muyaga nkuba, ati none ishyirahamwe Regidezo ryoba rishobora kuzosumbusha igisirikare kubera ivyo vyashitse. Ivyo byo gushumbusha igisirikare bwa mbere Regidezo n'ishyirahamwe rya leta, hama igisirikare naco n'ici gihugu. Sinumva uworiha uwundi. Iyo bishitse nibaza umuvyeyi n'umwe ingene bizogenda, ivyo byose ivyo vyononekaye bizosubirizwa. Iyo zova amafaranga azova mu gihugu, ashobora kuba yavuye muri Regidezo, yavuye mu bindi. Aho rero ntaho sinoca mvuga ngo igisoza kizoca kija kwitwarira Regidezo. Eka isanganya rishobora gushika, nta urapima ngo arabe neza yuko, kuko hariho ivyo bavuga bati inyuma y'ikonteri, ikintu kibaye inyuma y'ikonteri burya ntikibazwa Regidezo, kica kibazwa nyene kuronkuswa uwo muyaga nkuba. Rero bose niko ndavugira Regidezo, ko mvugira ubushikiranganji bwo kw'inabansi,
mugabo ibyo ari byo byose ntituzoja kwitwarira jidizo kuko byabaye inyuma ya konteri. Urumva ishobora kuba ari insinga zari zishaje canke byandurutse ahanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa ngo chute de tension canke kakaba silentansi, tugaca usanga harabaye isanganya. Rero aha ntitunovuga ngo regido tuza kuyitwarira namba na gato, nishirahamwe rya leta igisirikare cy'igihugu, ibyo byose nisanganya kandi ryabaye umuntu atagitega, ritavuye ku bushake bw'uyu canke uwundi. Aho rero nta manza zirimwo canke nta byo gutana kw'imirago bizoba. Ahanini nuko twese twumva yuko ari ibintu bibabaje gusa byabaye, kuko byari ibigwanisho bizimvye bigugu uburyo bwinshi, kandi murabona n'ivyo nonekaye yuko ari byinshi haba mu bene gihugu no mu gisirikare. Urumva rero twaca tuza gutangura kwanda imanza, ahanini ni kuja hamwe kugira ngo turabe ingene twosanasana ivyo nonekaye, hanyuma tugaheza tukarondera n'ibindi bisubirira ivyo. Mugabo ibisubirira byo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu nkuko twabivuze mu itangazo. Ibyo ni hamwe ni mu ikambi imwe, amakambi nayo ni menshi igihugu. Nico gituma navuze nti abantu borema kuko aho ni hamwe hari amakambi menshi, kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye. Yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni bitero bivuye hanze. Aho hanze sinzi hariho, none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha no munsi ntibibandanye. Hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise inguvu nke. Rero nibaza niyo mu gitigiri nabahaye yaza uvuye hanze atera ntihabura uwo bafata canke bica. Mwumva yuko ata bintu byo ku rundi ruhande rw'abateye nabahaye, ni kuvuga rero atavyo ndabahaye, ni kuvuga ntaba barimo. Aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisase nka bijya biriko biravuga, bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremesha rero yuko atari vyo, nta bavuye hanze bateye namba. N'umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare, hanyuma bica biraturika. Kandi mwarumva yuko byajana n'inzira imwe, ico bita départ na arrivée, nta ibintu byo gusubizanya échange de coup de feu byari bimwe. Aho rero kubazi abafite notion na dukeye twibijanye na gisirikare baca bavyumva, kandi n'igihe ndabibabwiye bace babitahura, barona yuko vyari vy'ukuri. Abo bariko bagomba kubinuza ko ari ugomba gutera ubwoba abantu babe baracika ivutu bahunge. Mugabo aho tugiriye kajya kantu umwana nabonye yuko benshi babisamye neza, baca barumva ivyo ari byo kandi barabitahura, ari naco gituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka. Ati abasirikare banze kuja muri Kongo yuko ari bo barabigize. Uwo musirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo, ntiba ari umusirikare wo mu Burundi. Mu nyigisho duha abasirikare, bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato, wowe niwe dushaka niwe twakira. Nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare. Uje barakubwira amabanga y'igihugu, amabanga ujejwe n'ico uzokora. Ubitahuye urabikora, wumvise utabishimye hariho umwanya baguha, ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro, kuko kuba umusirikare ni umuhamagaro. Usanzwe utari umuhamagaro w'iwawe uca uzinga ikoti ukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu mfise. Barakwereka ingene utekera ivyawe ukisubira iyo wahora. Rero uwo muntu yanka gukora
ivyo baba bamutegetse agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki ubu si umusirikare w'umurundi donc hano ngoca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo akabuye ka gisirikare c'umurundi ibi inye ntashobora kubigira abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi abasirikare b'abarundi s'abacangero ndabisubiyemwo abasirikare b'abarundi ni intwari baramize akabuye k'abagabo kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cyane ari babitumwako ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi muri Centrafrique babita papa Burundi so kubera bagiye kuba abapapa ni kubera ibikorwa vy'abapapa bakora vyiza bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo none bamaze kubahayagiza mu makungu Somalia siyo yari yororo na Centrafrique siyo yari yororo mugabo agiye ngaha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu kumubanyi none iyo ntambara iri Kongo umutekano uri Kongo kugarura niwo uteye induru gusumba kure nawo tudahana urubibe twagiye gufasha urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bo vyorosha canke abagomba kubigira ngo bacemwo abasirikari imice babwire yo kuja kuri Kongo muri Kongo kugarukana y'amahoro mu mutekano aramakosa kubera ko atari amakosa kuja muri Somalia kubera ko atari amakosa kuja handi amakosa yoce bangaho umva ivyo n'ubutumwa mu bundi iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda ukikorera ivy'iwawe rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare jere igisirikare ndakizi ndakimaze imyaka 37 ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo atabatazi n'ingene cyubatse jere ndakizi n'ingene cyubatse mvuga ivyonzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo uwudusha kukimenya azocaza tuvugane tuyage tugire deba uveye yansi azosha nemera aho tihwe kibazo ca kabiri Alain amakambi yegereye abene igihugu iki ni kibazo kitoroshe kandi uko kimeze amakambi uko yari ameze kera duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura hatanguye aya makambi mubona za Kamuha ye kambi yo mu Ngagara izi kambi za batayo para za base habeye amasanganya kare zigitangura nta mihana yari hegereye je ninje mu 1989 gushika kwibarabara aya kuri international nungaha kuruzi muha nta muhana numwe wari uhari gushika kuri Petit Seminaire umuhana wa mbere yari Petit Seminaire mu Kanyosha mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera ndetse tucikukira 1962 mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose muze murabe kare mu bisanga ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga hiyaguye atamihana ihegereye muga kubera ibihe twagiye turacamwo hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere kugira ngo imiryango yabo ngo itekane bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere hanyuma baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi imihana ikifata n'amakambi aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba babona yuko ari urukiza muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda ubu niho no kuvuga ikambi isa yagutse imihana iri kure gatoya mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwa mazu
nkaca nishura n'urya yavuze ati none amakamba azokwimuka abise abubatse sinzi mu mategeko kimuka uwuje ubwa mbere canke uwuje ubwa nyuma wo gusanga mu itongo akubaka neza agaca akubwira ati mbise uhave wewe woca uhava canke havaho uwuje ubwa nyuma. Ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntimubwire ngo si ivyigwa binini. Ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi, baba bafise ikintu bagomba gukora. Ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbibe z'igihugu, ikingire igihugu. Mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu. Nico gituma rero ivyo no kuvyitondera, kandi inyishungira muca muyumva. Baramutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaho, ntiwo kwimuka ikambi ntishobora kwimuka ko ni inkingi y'igihugu. Wimuye ikambi uca wimura n'urubibe, uca wimura n'urubibe kuko ikambi iri ngaho kugira ikingira imbere z'igihugu. Ivyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo bamwebwe abo muvukana. Nta musirikare aratwara urbanisme. Urumva usanze yahatanze ugiye kuvuga uca kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza nico tujejwe. Mugabo rero amasanga yankaya yatanguye gushika tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu. Ntibituryohera kubona amasanga yanika arashikira abantu tujejwe gukingira, biratubabaza. Mugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane. Ububiko ngo burajamwo kura, none bubika ahantu hatabona. Hageze mwijoro uja kubitora bobitora hatabona. Erega kura si ukuvuga yuko icifata ikasi nisanganya yabarisha ibubiko amamagaze ari no kura nyene. Ahubwo umuntu aciye kura wewe mwijoro bobitora gute? Uhava utora n'ibitari byo. Irajamwo uwagutumye iki kibazo yaguhenze ntavyavyi si umusirikare. Kura irajamwo mu magazi, ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza. Hanyuma ikindi naco, yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimwo intuze byo turabizi, mugabo sinobirinda kubibadondaguri. Mugabo mumenye yuko kura rero ijamwo. Nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira ronka. Ibitabikwa ahari umuyagankuba birazwi. Ubwo navyo nyene kikibuza yuko biturika mu gihe vyakiwe n'izuba cane. Bujumbura hariho ubushuhe, hariho ibikwa Bujumbura, hariho ibikwa ahandi ntarinze kubabwira kubera turavyiga. Ubushuhe burashobora kubushuhisha naho ata muyagankuba buba uriho ubitse nabi bugaturika. Mugabo rero ivyo ni ibintu bita conservation, turazi ngene tubigenza ko hariho abavyize biga ivyo nyene. Ibisasu vyaguye mu mazu y'abantu boba barabinyegeje. Urakoze umuntu yabajije ico kibazo agize neza cyane. Ni kakamo twatera umuntu wese azi yuko hariho igisasu caguye mu rupangi iwe canke ahantu hanyegeje, ntahore agahora ngo arakibitse. Nta muhinga wavyo ndabizi ariho mu gisivili. Gishobora kumara umwanya kikarindira akazabona kimusabiyeko, kuko bene ibi bifise abahinga. Naje sindi umuhinga wavyo, muga ndazi ingene vyitwa, ndazi n'ingene bikoreshwa. Mugabo ndakibonye haje naje ntaco ntegura, ntagira uzompamagara ngo nze kwimutegura. Hariho abandi babi nonosoye, nca ndamutuma ko naho coga iwanje, nca ngira nti ntihagire gukora ko ngaca nkura. Rero uwoba yakibitse yikwege ikara mu gashamba ko ntaca cyo gikoza, atari uko gusa gishobora kumuhitana kigahitana n'abiwe. Rero mudufashe gutera kamo
bumve ntagire uwugira sindabibazwa, ntagire uwubi ntagondwa, kuhona igihugu cacu turagikunda twese kandi dukunda n'abarundi bose. Umuntu azi canke yabonye igisasu kitaturitse mu rupangi iwe canke mu nzu iwe, ko numvise hariho n'icaguye mu modoka batubwiye bati y'umudokiteri bati ingo twace turungika baza kugikuranya, yaciye afuka arareka niyo modoka ntiyasubiye kuyijamo. Niko bimeze ati distance ihari hagati y'ikambi n'abene gihugu birahari, aho nori twoja mu bitabo. Mugabo ndazi barakunda kubivuga, iyo baravuga ngo ati uruzi ni metero 150, uruzi nk'ikiyaga ni nk'imetero 150. Nibaza n'ikambi musango kugira ngo umuntu atekane yuko atoja munsi y'ito. Nivyo mvuze mugabo ntaho nabisoma ivyanditse, ariko kugira wikingire nkabijya bisasu urabona yuko bifise intuze ndende. Mugabo nk'umuntu atari kure atari yegereye, ego kimushikiriye urumva iryo nisanganya ni ya accident. Mugabo uwegereye cyane nawe abafise ico numvuga amahirwe mabi menshi kugira ngo agira isanganya gusumba uwo bari kure, kuko iyo uri kure gishikayo n'ubukari bwagabanutse, niyo kiguye usanga ataco kikugize. Mugabo wewe uri hafi kiragutema. Hari uwabajije ati none bizogenda gute ababuze ivyabo, miduga, amazu. Mwumvise yuko n'igisirikare cabuze amazu n'ibikoresho vyahiye ivyo nyene. Nubwo ashoboye tutangwe kuvuga ngo tugire sinzi iki kibazo ntacyo nobishura kuko sindi umuhinga wavyo. Mugabo iconze ivyo bikoresho vya gisirikare nta assurance bifise. Imodoka za gisirikare zirafise assurance. Ivyo navyo babituma ko kugira bigwanya umwansi, none bishitse bigasohoka ata mwansi biteye, umva nta assurance iriho. Mugabo ico nosaba abarundi baravuga barakunda kuduhamagarira kugirisha ico bita assurance y'amazu n'imodokari. Tugiye mu makompanyi ya assurance nayo go kinga impanuka zikunda gushika umuntu ataziteze. Nibaza rero nk'ufise inzu iri muri assurance yuko ashobora kugira declaration kuko iyo nisanganya mu zindi, kuko siwe yabishatse ntivyamuvuyeko natwe ntitwavyatuvuyeko. Rero nico gituma bahamagarira abarundi ati amazu yanyu sinumva ingene umuntu agisha assurance y'imodoka akareka kugisha assurance y'inzu yiwe, kandi inzu nizimvye mugabo niyo bakamake ku modoka ari washaka. Rero twoza turagerageza kuko hashobora kuza n'igihuhusi kigutwara inzu, kigutwaye inzu igihuhusi urihishana. Urumva rero amasanga nkaya ni ibintu usanga tudategekanya kugira ngo tugirishe assurance y'ibigwanisho ku isi yose ntaho babigirira. Mugabo sinzi ko bazovyiga mu nama nshingamateka bagashiraho assurance y'ibigwanisho, murabatuma nibagira ati nimushire mwibiye hashitse bakabishiramwo, bizoba ari amatamvya y'amavuta. Mugabo aya masanganya nayo ikindi naco ntiyarakunda gushika mu gihugu cacu. Kuva jewe naruka sinebwumve isanganya nk'iri n'ubwa mbere rishitse, mugano mu bindi bihugu biramaze gushikaho mbere nko muri za Congo Brazzaville vyarashitseho ho vyatikije inganda nyinshi gusumba twebwe. Imana yarakinze naho mwumvise ibitigira bingana gutyo ho habaye ibihumbi n'ibihumbagiza. Twebwe Imana yarakinze, Yamana dusengera dufashije. Ico no kwita amadega ntiyabaye nkuko mwabibonye vyari bisohotse. Iyo bigira nkuko vyari bisohotse ingana zari gutikira. Rero Imana yatwumvi irakinga, bamwe bararokoka, abo nabo yahamagaye twavuze yuko twahujije n'imiryango yabo.